hari tariki 17 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 aho umurinzi Bigfizzo abenshi bazi nka CEO wa Bantu Boy yashobora gushira hanze indirimbo yiwe wenyene, hari indirimbo yari yasohotse ku izina rya Hangama. Amezi 9 rero akaba yararumanye umurinzi Bigfizzo atandirimbo ya wenyene canke indirimbo yiwe igiye ku rubuga rwa Bigfizzo. Uyu munsi rero tuvugana ejo hahise akaba yashoboye gushira hanze cover novuga y'indirimbo agiye gushira hanze inyuma y'ikiringo cy'amezi 9 tutariko turamubona mu entertainment, tutariko turamubona nka nyene ku giti ciwe, tukaba twamubonye cyane mu ndirimbo z'ama collaboration naho ayo mezi yose yaraheze ntiyigeze hagarika ibikorwa. Yarakoranye n'abandi baririmbyi benshi bagiye batandukanye, ndavuga nk'ikosa rimwe ni indirimbo yashoboye gukundwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda, aho indirimbo yakoranye n'umuririmbyi Platini kuva muri icyo gihugu nyene cy'u Rwanda, aho benshi bavuga mbere yuko umuririmbyi bo bafitaniye akantu na Bigfizzo kuko ugerageje kubaraba hari ukuntu bashobora kuba bashusha. Ni indirimbo rero igiye gusohoka vuba cyane, tutazi ngo itariki ryari na cyane yatashoboye gushirako ikiringo iyo ndirimbo igiye gusohokerako. Gisohoye kava gusa abantu benshi barashoboye kugira commentaire, barashoboye gukomanta na cyane yaho bari bamukumbuye igihe kirekire yaramaze ari mu bihugu byo hanze, mu gihugu cy'Ubutaliyano, mugabo ubu tuvugana akaba yaragarutse mu gihugu cy'u Burundi. Iyo akaba ari iyo ndirimbo agiye gusohora, indirimbo ivuga ngo Ndabizi. Abenshi baravuze ati turabizi kubizi, baravuga amajambo agiye atandukanye. Na Sarubi kuri iyo foto akaba yaragerageje gushira ko commentaire, aho yashoboye kuvuga ati drop it my big brother, aho iboneka neza hagati ya Sarubi na Bigfizzo muri no minsi kagahengwe kahari. Ndabibutsa neza yuko inyuma y'ivyo mu matora ya Afrima Bigfizzo nawe nyine yashoboye gupostinga link ya Sarubi avuga ngo dutore umurundi wacu, uyu si Sarubi agiye guhiganwa ahubwo n'u Burundi buriko burahiganwa. Uyu munsi rero Sarubi yashoboye gusubiriza mu nkoko umurijande Bigfizzo mu kwandika ati drop it my big brother. Biboneka yuko ubumwe burama hagati yabo baririmbyi babiri muri no minsi, na cyane yata amajambo duherutse kubona bagenda bateraterana ku mbuga nkuko twe dusanzwe tubimenyereye mu minsi iheze mu 2017 2018 19 20 uko. Amakomantere akaba yabaye menshi rero kuri iyo comment y'umuririmbyi Sarubi, aho amakomantere arenga 50 y'abarundi bagiye batandukanye bashoboye kwandika. Reka tubasomere komantere nkeyi muri komantere nyinshi zasoboye kwandikwa n'abantu bagiye batandukanye, abafanze na cyane mu bintu bigiye bitandukanye, majambo agiye atandukanye. Bamwe bakeza umuririmbyi Sarubi, abandi bakeza abaririmbyi bose b'abarundi ku bumwe bagiye bafitanira muri no minsi, bakavuga ko ari navyo bihaye bituma umuziki w'u Burundi ushika ku ntambwe uyu mwanya uriko. Turagenera komantere ya mbere Hoda Smart, aho yashoboye kuvuga ngo turabarundi twese turabavukanyi dufatane mu nda yaga please Mr Bra. Turabarundi twese dufatane mu nda Mr Yaga ni Sarubi, Mr Bra ni Bigfizzo abatamuzi. Harazo wundi Kevo Axo aho yashoboye kuvuga ati ugira Sarubi afise bifu. Sarubi n'umuntu mwiza, mwebwe nimutahura nico kibazo mufise abafana ba Bigfizzo. Harazo yundi yitwa Warren Ndayizeye, aho yashoboye kuvuga ati Sarubi ivyo nivyo twari dukeneye, mwubahwe cyane. Harazo wundi yitwa Irakoze Fabrice, aho yashoboye kuvuga ati Sarubi muri bwa bumwe nyene. Harazo wundi yitwa Our News of Burundian Music Delicious, Sarubi Delicious nge jambo yashoboye kuvuga. Aho yashoboye kuza wundi yitwa Amina Bukuru, yashoboye kwandika avuga ati kumbe vya bitipe birakundana mama yangu. Ya birakundana nta beef hari, Commentaire yashoboye kuza ivugwa kwa amajambo menshi, aho yavuze amajambo menshi ni commentaire ya Desire Bigirimana, aho yashoboye kuvuga ati, aho yashoboye gushira ko emoji y'igikombe ca Afrima, acandika ati Afrima iwacu, Bigfizzo ati tora Sarubi intsinzi iwacu mu Burundi. Sarubi nawe ati rekura uruzigo muvandi abarundi bishime. Sogokuru ati
Sogokuru ati urekura uruzigo muvandi abarundi bishime. Sogokuru ati ahari amahoro umuhoro uramwa, mureke intengasi izikange inkoko nimwemera izikange inkoko nimwemera ubumwe bukaturanga. Shishirako ibikombe vya Afrima ahereza na One Love. Haraba n'uwundi yitwa Queen's Right yashoboye kwandika ati mukabandanya uko gusa muri babiri, nazi yuko umuziki ugiye guhaba wa hatari. Mukabandanya uko muri babiri, ndazi yuko umuziki ugiye kuhaba wa hatari. Enoch Junior utazi ko ukaze ninde. Ano makomantere menshi yagiye aboneka mu bantu bagiye batandukanye. Komantere yawe nawe ni yahe nk'umukunzi wa Sten TV Worldwide? Manzi kuri subscribe hamugira icyo ushikirije muri runo rukundo bano baririmbyi babiri bahe bagerageza kwerekana muri ino minsi hagati ya Sarbi na Bigfizzo. Mbega bifu yabo hari icyo yari imaze mu muziki w'u Burundi? Kuba bifu yabo kiraboneka nk'igiye kurangira, hoba hagiye kuboneka ikihe kintu gishasha mu muziki w'u Burundi? Mwari kumwe na Sten presenter kuri micro, cyangwa cyase umwite presenter Sten all the way from Sten TV Worldwide. Love you so much guys. Ciao ciao till the next time.